ikintu nashaka kuvuga nuko mubimenye abagore batwumva abantu bubatse bavyumva ufise umugabo aheza kare canke umutipa aheza kare nuzoca ushoka umutuka uribona jare awanzanye jewe wibaza yuko ndaje gupfira ari nzara ngaha ntuzeho urabona ugasanga hari abantu batuka gutyo wonye uretse ko no mu Burundi abagore batavuga vraiment nibaza kugira ubivuge byo byabaye kanje rero ugasanga nuko umugabo umuntu w'umugabo ahejeje kare mubimenye abakobwa n'abagore mubimenye c'est même sa virilité d'homme ijanda kurumva arumva ko n'ubugabo bwiwe buheze urabitahura arumva ko rero wowe uciye ugenda kumwereka yuko atacamaze arashobora kuyiplanta na excitation kazoyibura banditisme sexuel le banditisme sexuel ni babandi bakora rapport sexuel bavuga ati oya banditisme sexuel ni genre tunyarutse hewe tunyarutse niba ntaraza tunyarutse niba tubone urabona tunyarutse ima tunyarutse agacagira penetration kubera kumagira stress vous abayeja cuire iyo ni banditisme sexuel bakunze Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro murana ko ari Rukundo Ange Minoshe nko mumenyereye uno munsi nkaba ndi kumwe n'umuntu bita FC kandi akaba ari kakorera kuri ingoma nuko vuga rero n'abantu ba ingoma ndabaramukije cyane ndababwira ko ndabakunda cyane FC sinzi ko icyo babwira amace twakira umutumire wacu okay turabaramukije cyane LC Greta niba muri kumwe ni kuri ingoma twagize synergie de media ni synergie na Magic TV ni televiziyo ikunda kudufasha kugira ngo tuduze abantu donc turabaramukije abakunzi ba Magic n'abayingoma bose urumva turi hamwe turakundana tucuti ego mutumire ngira mwamubonye ndibaza ko mwamubonye ni wawo ndi mwaba murasaba igihe cyose ni Beni turakwakiriye iwacu amaro cyane abo ndabakiriye iwacu donc twamusanze muri bureau bane iteka basanze kukazi urumva yego vraiment ndahimbawe cyane niteka ryo kuronka ama TV online abiri nuko nkeka hari kibazo gikomeye mwashatse yego donc uno musari ikintu twahagurukiye kugira ngo aze kutubwira Beni donc ni sujet reka minusha itubwira cyangwa yo yado urumva twagihagurukiye ko kiri trop sérieux ko twasanze ibintu Beni yigisha mu ngo twasanze ari la famille en fait urugo nigo rugize n'igihugu bibaye nabi mu rugo bice nabi hose donc rero éjaculation précoce mu gifaransa reka rero duhe um expert yavyigiye twene turagira partage donc ndashaka mvuge mbere imbere ko tuvuga byose kuko ni kibazo gikomeye abarundi mu bimenye ni dushatse gushegaba dushatse kwigishanya ku kibazo kiriho baragize ikibazo kiriho mu bakiri bato kiriho mu bakuze abaganga bo barabizi kwico kibazo bakironka cyane novuga kiri mu bibazo bigira mingo z'uno munsi ugasanga ibintu yagize alors éjaculation précoce ku muhungu cyangwa ku muntu w'umugabo iri normal kuvuga irasanzwe kuvuga iyo umuhungu akomeye akagira amabanga mpuzabitsina agaheza kare agasora intanga hakiri kare ni ibintu bisanzwe ni ibintu bishoboka ni ibintu n'umubiri bigenda gutangura kuba ingorane igihe bitanguye kurenza amezi 3 amezi 5 amezi 6 aho onye il faut consulter il faut kuja ku muntu akaraba uko nibigize icyambere gituma habaho guheza kare hari imvo zijanye n'ubwonko kuvuga les causes psychologiques mu mutwe hari imvo zijanye n'ibishobisho les causes émotionnelles z'urukundo hariho imvo z'umubiri kuvuga le corps kuko imibiri twese nikomeye kumwe nifise les énergies zimwe kuko uguheza kare birashobora no kuvuga kuva no kuri forte énergie y'umuntu afise ku mubiri donc asanga nuko hariho n'imvo sexuelle rero imvo ziva ku gitsina bivaye umwe nagira amabanga mpuzabitsina peut-être tu bigasanga nuko alors mu majambo makere ubwa mbere imvo zituma za mbere zo mu bwenge nuvuga les causes psychologiques ni gihe umuntu yama mu mutwi we ariyo ni forte sécrétion hormonale y'amahormone asokreta les spermatozoïdes ugasanga arafise ayo mahormone menshi atuma agize amaraporo sexuelle gatoyi bica agacaheza hakiri kare uvuga yuko ce sont des causes neurobiologiques ugasanga umuntu arafise une forte sécrétion hormonale 2
hariyo umuntu adevelope cyo no kwita stress urabibona stress ni mu mutwe urumva hariyo stress ya genre mbega yo mana yanje bizokunda urabibona ugasanga ubwa mbere yaravyarabaye araheza kare ubu nagaca stress yo ku kazi nayo no ndiko mvuga stress ijanye n'amabanga mpuzabitsina ugasanga gutyo mana yanje sinzova maramara bizova mishikira nk'ubwa mbere udo ugasanga arahejeje kare paraporasa ikintu nashaka kuvuga ni uko mubimenye abagore batwumva abantu bubatse bavyumva ufise umugabo aheza kare canke umutipa aheza kare nuzoca ushoka kumutuka uribona jare awanzanye jewe wibaza yuko ndaje gupfira n'inzara ngaha ntuzewe urabona ugasanga hari abantu batuka gutyo wonye uretse ko no mu Burundi abagore batavuga vraiment baza kugira ubivuge byo byabaye kandi rero ugasanga nuko umugabo umuntu w'umugabo ahejeje kare mu bimenye abakobwa n'abagore mu bimenye c'est même sa virilité d'homme ijanze kurumva arumva ko n'ubugabo bwiwe buheze urabitahura arumva ko rero wowe uciye ugenda kumwereka yuko atacamaze arashobora no kuyiplanta na excitation kazoyibura urabona donc ugasanga nuko rero abakeneye umuntu amusuraje iyo ni mu voie thérapeutique iyindi ikintu psychologique kindi gikunda kuba stress yo gukazi bijya wavuze ugasanga avuye mu kazi yamafise ibintu bigatureke gusa ko bishobora gutuma aheza kare birashobora no gutuma n'igitsina cyo kidahagarara donc ugasanga kubera iki mu mutwe hari ibindi hari d'autres hormones ziko zirasokrete kubera iyo stress ugasanga nuko ico ni mu genge cyangwa afise susi urabona afise susi y'ikintu aguma yumvira ikintu ari abantu babiyumvira akazi ari abantu babiyumvira ikintu batararonka ari abantu mu mutwe hamari occuper n'ikindi kintu ugasanga nuko aho iyindi cause ni emotionnel kuvuga mu rukundo ari rero abantu abagabo mu bintu by'urukundo abagabo bagene bakunda kumwe ari abantu b'abagabo ashitse impande y'umukobwa kumubona gusa ari gusa agira igihababu ku buryo bwaho no bw'umunoho hagacaduga ni forte pression émotionnelle ituma agize penetration ni rimwe ni kabiri ni gatatu nashikana kuri 10 pi abahejeje mu kintu bita ejaculation précoce ni gihe umuhungu agize penetration iri moins de 3 minutes agaca yejacuye munsi ya 3 minutes no kuvuga yuko penetration yose no kuvuga ejaculation yose ije inyuma munsi ya 3 minutes simvuze 3 minutes do gusomana préliminaire oya 3 minutes agize penetration no kuvuga agize penetration il faut que asohoye inanga avant 3 minutes ni précoce asohoye inanga atarapenetra ni ejaculation prématurée iyo avuze prématurée ndavyumva ikintu gisohotse hataragera uravyumva kubera urumva ari n'abahungu apfa gukora ko umukobwa apfa kugira gutya gusa ko umukobwa akabagiza kumubona gusa akabahejeje izo ni prématurée donc ugasanga nuko iyindi volero ni kuvuga umunoho igihababu urabona emotionnel gace ababu byinshi kubera mubonye tusa ugasanga nuko iyindi cause ya gatatu ce sont le corps le physique kuvuga le corps yiwe le physique yiwe ugasanga hari abantu bafise energie nyinshi z'umubiri ibiguvu byinshi hagereyo umuntu akora agira ama rapport sexuel n'ibiguvu byinshi biraprovoka ejaculation ayibona hariyo n'ibintu ntashobora kuvugira ngaha online kameme ntiturenge imico mugabo hariyo uburyo twigisha abantu ba régulation des rapports sexuels mu ntumbero yo kugera ejaculation précoce donc gasanga nuko alors ikindi cya gatatu kiriho ni sexuel ni sexuel hariyo abantu bafite icyo bita faiblesse sexuelle niniya donc apfa kumva gusa chaleur vaginale ni direct aba yejacuye donc atsanga ni izo ngorane zihagaze kuri izo mvo zine zose ugasanga hariyo n'abandi ejaculation précoce irashobora kuva kuri sexe cyo no kwita banditisme sexuel le banditisme sexuel ni babandi bakora rapport sexuelle bavuga ati oya banditisme sexuelle ni genre tunyarutse hewe tunyarutse niba ntaraza tunyarutse niba tubone urabona tunyarutse ima tunyarutse agacagira penetration kubera kumagira stress aba yejacuye iyo ni banditisme sexuelle
donc rero banditisme sexuelle irashobora guprovoka urabona yuko wejakira kare kubera iki kubera ufise stress yuko baza kugufata and then ugatsanga urahejeje kare ebana rindira mureke ibintu by'ubusoma Okay. ibintu byo gufungura canke vy'ingwara nta ngwara zishobora gutuma ivyo bintu ingwara umuntu ashobora kuba agwaye zishobora gutuma ivyo bintu biza canke nk'ibintu ashobora kuba afungura ugasanga ivyo byose bo urumva deja umaze igihe kinini uheza kare ni ingwara en soi ni ingwara iyo imaze kurenza 6 mois ibisi yose wejakira kuko la sexualité en fait les rapports sexuels ntibiryoha ngo vyame biri kuri ligne droite iri hejuru harige biduga bikaryoha harige bimanuka bikabiha harige biduga bikaryoha harige biba kuri plateau donc gasanga nuko rero à un certain moment icambere kiriho nuko abantu batezwa kumenya ingwara irashobora kuba neurologique ijya forte sécrétion des hormones kuko ruva habaye sécrétion nyinshi des hormones haragera igihe bicika ingwara il faut consulter un neurologue umunneurologue arashobora kuvura ingwara sexuelle bivuye nga kuko igitsina cambere cy'umuntu uko namana bivuze ni cerveau yiwe donc cerveau ni commanda le sexe physique Sinon nta yindi ngwara genre. sino izindi ngwara apana kuvuga ejaculation précoce ni nahagarara ugwaye malaria ugwaye diabete ugwaye ibiki ari ingwara deja hajya mu bisanzwe ari ikintu kimwe ateza kumenya hajya l'excitation c'est le résultat du baromètre ya bonne santé y'umuntu ni kuvuga urinzi wa excite nuko ubu kumerewe neza ufite en bonne santé en fait l'excitation ni signe y'ukuri en bonne santé mugabo utari en bonne santé shaka ukomereke hariya kwino hari yepfo ntihagarara kubera ikiburya bubabare bw'influence koro irafise solidarité iteye ubwoba ugasanga umuntu nuko rero ingwara arinza gwara izindi ngwara tureke kwashika kuri niveau ejaculation deja na niveau excitation kuko umuntu arinze yejacula abageze kuri plafond excitation yiwe musanzwe kwejacula ku mugabo niyo orgasme yiwe umugabo atejacuye naba yashitse kuri orgasme donc rero hari abagabo bafise iyo ngwara ya orgasme ico bita l'anorgasme ni kuvuga ukutejakura kuko nayo ni ingwara aho nuko tuvuga uwejakura kare mugabo rero nabandi batejakura yes ngiranange ikintu secret impanuro abahungu mama mwiyemeza ngo wewe ngo riforo kuya mbere kuya kabiri kuya gatatu bro kuwahange kubera ijya kuya mbere iyo wejacuye ama spermatozoïde plus de 150 millions asohokera kuri ijya kuya mbere kuvuga yuko ugiye gusubira kuya kabiri muri prostate yawe nta ma spermatozoïde abariyo nico gituma urubona kuya kabiri iteba kubera iki uruku force prostate gusohora ikitafigize iki idafise nico gituma babibona ngo ndateba kandi yejacuye kuya kabiri nasora ama spermatozoïde asohora ijya liquide prostatique ijya rero certain mu mugi uramenyereza prostate yakwisohora ibintu idafise ararongo uziplanta uzogwara ni nka kurya afite kugira prostate abantu bumva ngene babara iyo abantu bagiye ni migonga abahungu bakunze kugwa non ça n'a rien à voir rukuvuga en fait kiriho ni giki ni kubera kugira wumve prostate ngene babara iyo abantu bagiye kuyiforsa deuxième je nta muntu nigira nigisha ngo agire kuzibiri zitatu fuma ndamwigisha ngene kuya mbere imara umwanya munini agaheza rimwe bakaruhukira rimwe kubera iki iyo prostate isoye zga spermatozoide zose ugacusora kuya kabiri ya gatatu rero basoye n'amaraso rafuwa passe ndabaza kubera iki ayiforsa gusohora idafise amarigama imitsi ari gihe ivyimba ugasanga arakomeretse a certain moment nigiki uramaze kubona iyo ugwaye ugacushaka kuvomisa utariye uramaze kuva muri estomac ngene babara iyo ushatse kubereka estomac ntafise ici sohora oro ijya menace de vomissement igumisha ko estomac isohora ici dafise mugabo iyo wariye kuvomisa ari tic tac urabona bica binyaruka mugabo utari urababara usohora udute c'est le mécanisme même iyo abahungu mwese mugize kuya kabiri ça veut dire quoi uri kushaka ko prostate isohora imbuto idafise irababara kandi abahungu bagize kuya kabiri bumvume ngo boyiheza ruko bejacuye mais il faut faire attention là aussi kuko birashobora kwica prostate
birashobora gutuma udashobora kwejakura cyangwa bigatuma biprovoka ejaculation précoce voilà c'est un peu ça. mbega ivyo ni kuba abangu nibo bonye b'ico kibazo ku bakobwa naho bimeze gute canke abamama abantu bose babimenye uno munsi yarayibura n'abakobwa barasohora bose bavuga ko sohora inanga bukiruzi ndabimenye ngo bivuga bavuga gusohora amazi uko bisanzwe umugore kobwa asohoye amazi niyo ejaculation yiwe nico gituma najya amazi bayita ejacula ukuvuga yuko ni ejaculation yiwe mugabo umugore orgasme yiwe ntihagaze mu gusohora amazi ndayibabwiye mwabakobwa mwabagore mwirirwa murabeshanya je vraiment munkundire duhanurane mureke kwica abakobwa babandi n'abagore babandi basambura ingo z'abandi ngo nukubera adasohora amazi uko nkawe yasohora s'il vous plaît duhanurane dufashanye ugusohora amazi nibe target urashobora gusohora amazi utahimbawe biratomora urashobora guhimbagwa utarinze gusohora amazi hari umukobwa ashobora kuba satisfait atamazi yasohoye nunda yasohora mugabo ntibitwe satisfaction parce que ni nka kuryanda rw'akarorero satisfaction y'umugore ntihagaze ku gitsina satisfaction y'umugore ni psychologique émotionnelle et physique yiyumvira le bien-être urabibona mugabo satisfaction y'umugabo ni ku gitsina c'est tout à fait différent rero y'umugore ataryohewe mu bwenge mu mutima mu mubiri yumve ko ari urabibona amerewe neza ntazopfa abaye satisfait urabibona nayejacula nayasohora amazi akarorero niko barya abantu bakora akazi ko kugurisha imibiri urabitahura bajya barasohora amazi ngabo nta satisfaction afise mu mutima ukavuga iki il fait le sexe avec abantu atamura urimo nico gituma moi j'ai toujours dit aux mariés on ne fait pas l'amour on ne fait pas une femme l'amour non on fait l'amour avec la femme c'est tout à fait différent. ese urafise ikibazo okay yari karatubwira kujanye wari uhejeje kuvuga amakoze yari amakoze uhejeje kuvuga ejaculation précoce iyo habaye amakoze ya des conséquences de toutes les façons gwego bon conséquence ya mbere c'est au niveau psychologique uraba frustré umugabo yamaye ejacula kare ni frustration naryoherwa urabona en fait abantu mubimenye umugabo yaremewe gutanga iyo umugabo rero agize amabanga yo kwabirana ntasohore intanga ibanga ryiwe ryo gutanga riba ribaye bafuwe ni yisanta ko ari umugabo nyamugabo ni umugabo asohora intanga akazihereza umupfasoni wiwe gutyo hakaboneka ubuhimbagwe cyangwa ikibondo uratomoye mugabo umugabo adasohora inanga niyo na ya virilité dome yiwe hagaze uko nta niyumva ko atanga urabitahura bitandukanye n'abantu bimasturba abimasturba mwe mutanga mwe murica barica imbuto kuko imbuto zigiye mu mugore nizipfa kandi imbuto zigiye hasi zirapfa imbuto zigiye kwishuka zirapfa mugabo imbuto zigiye mu muntu nizipfa. Donc il faut il y a un sujet peut-être zovuga ko alors abantu bimenye rero frustration ni psychologique frustration ni émotionnelle umugabo yejacula kiri kare niyumva ko agukunda neza kuko hari ikintu kiva muri wataguha niyo en fait les spermatozoïdes c'est un cadeau d'or pour une femme c'est un cadeau d'or et les spermatozoïdes mu bimenye nta mucafu urimo amaspermatozoïde harimo amaripide harimo amaproduit ameze neza mbere hariyo n'ibihugu spermatozoïde bazisiga mu maso ibihe bigahera hariyo spermatozoïde ziroza trajet vaginal ajya amabactérie yose ajya burya bucafu mufise ma trajet vaginal il est conseillé ko umuntu agize rapport sexuel akaraba après 15 minutes kugira spermatozoïde zironka umwanya wo kugira iki wo koza mu gitsina nta mucafu uriyo. Donc mugabo spermatozoïde zisesetse hasi problème. OK. Une des frustrations conséquences iriho ni côté sexuel. Acha sigaratinya. Acha sigaratinya. Ntacu ndamumariye kwa. Yarantwenze la fois passée. None musi naheza kare ushaka ntwenge. Hari abagabo bamerewe nabi gutyo. Acha tuma yigira mu kabare. None dufate ko hariho abamariye bariko baraturaba ari mariye canke en couple ishobora kubiba muri ivyo
uri umukobwa ukaba uri muri iyo situation donc uwo mu partenaire wawe aheza kare canke iki agakonseil uwo muha kugira ngo ntablesse basi le partenaire mugabo amwereke ko vraiment hari un problème. Ah donc uko ngene umugore yo kwifata dans ce sens là. Okay. Bon d'abord urumva icambere nabanza mutahure amwakire biratomoye ambwiye ati sheri nta kibazo nimba no musimeze gutyo bizokwevoriwa. L'essentiel nuko wabikoranye urukundo nuko unyitaho. Il faut d'abord lui traiter psychologiquement. Urabibona kugira umugabo yumvise ayo majambo umugore amubwiye aba ari kwavura ya sous-estime dome yiwafise ati sheri nta problème nawe je kare urankunda wabikoranye urukundo urabibona gutya ejo bizogenda neza. En fait kumwakuraje bijya ni très important kugira ejo bishobore kugabanuka. Icya kabiri nuko nohanura umugore amotive umugabo kugira sport. Sport c'est un traitement comportemental ifasha umugabo ku ejaculation igabanuka kuko sport iratuma hormone mu mutwe aba détendu ugashobora gukora le sexe atama tension menshi ufise donc gasanga nuko ikindi naco ikintu bamubwira arabimwereka yuko yabibonye umugore kuko rero abagore benshi umva bari kubimwereka n'ubundi kubimwereka abimwereke positivement. En fait kubimwereka ni muri genre abisuzestime ambwiye ati sheri nta kibazo bijya n'ibintu bisanzwe l'essentiel wabikoze unkunda wabikoze kuko niyo ejaculation erega harya ejaculation précoce irashobora kuva no kungena umugore aryoshe. Donc rero numva nimba yejacuye kare kubera ni biri ko uryoshe uko il faut kumwankuraje ukamubwira uti sheri nta problème ejo bizogenda neza tout ça. L'essentiel nuko tu es avec moi, on est présent tout consort. Donc asanga nuko rero ico ni ikindi abantu bashobora kuwafasha beaucoup plus contre l'éjaculation précoce, ce sont des aliments sains. Vous aliments sains ni ibintu ufungura bitari mu muceri bitari mu ibintu vy'amavuta kurya ibintu byumye ibiraya byo mu mazi imboga bo uri inyama ry'agapoisson canke inkoko urabona amafuyi urabona urye urabona ibitoki vyokoje canke utazi donc ibintu sene imboga ubwishaza urabona mwe nivyo ngari ibintu vy'ibiharage umuceri ibinyama ibisosi ibitunguru igisarade ni bon isalade ni bon amaragu il faut arrêter vraiment amaragu c'est pas favorable et amaragu c'est pas favorable oya mugabo mundwi ukacishemo rimwe ukarye biratomoye mugabo ari abantu babijya dore ndi ya dimanche urabona amavuta ibiti urabona gucyabye no byari masene n'udufruits n'udusalade hamugire sport les résultats muzozimbira. OK peut-être OK badukurikiranye ivyo bintu birashika none wowe uyaga n'abantu babubatse cyane hari ingo zisambuka kwera ico kibazo. En fait nizishoka zisambuka directement mugabo ni wa wundi yisanta insatisfaite uratomoye agaca atangura kuzaraja kumuvanga mu mpisho atabivuze mu nyuma wa wundi akanabimenya bigazaza gushika kugira iki gusamburana. Afite gusamburana nibiva directement kuri ejaculation ni kuri gestion yiyo ejaculation wowe uciwijera kuja kumuvanga urabona atete bica ikibazo ugasanga nuko ugasanga ni tout à fait. Donc ko bikoza divorce si gose peut-être la mauvaise gestion yavyo nituma abagore mwese mubimenye umugabo umube hafi umwankuraje c'est la meilleure thérapie kugira jure kugira izindi pratique nizo kuburiri umva nazo novugira nga. Okay rero baziko badukurikirana bashobora kuba hari ikibazo bashobora kugira abo uri kubivuga nk'umuntu yavyigi bakavuga ati urumva ico kibazo kirahari tinune turashobora kumwitura turashobora kuza kwa jewe bon d'abord mwabone baje kubiri wanje karibu ninganye ne kubiri wanje bon mugabo ko mu question y'amabambaza abaseribateri bakeneye kuja kuko j'ai préparé ma séance yo kwigisha abantu online kuri ku WhatsApp mugende kuri page c'est simple page ya Facebook ya Twubake ugire like hama uandike message muri inbox yayo uvuge yuko ukeneye kuja muri groupe y'abaseribateri nimburi umuseribateri cenye ba marié nimburi mu marié utange nimero yawe muri inbox ya Twubake ça reste un secret à mu budget de communication ga azashira mu groupe haba bari ama débat des sujets tout consort et ama tuzo iyi semaine yose d'abord ya mezi atatu yose tuzokuma dutanga ama sujet y'urukundo sexuel hama ngatanga audio une fois la semaine Twubake iri muri quartier 10 G3
muzoba mushitse je crois que kuri je turakabeka je turabona rakatse mugabo hari ibintu byinshi bituma ingo zisambuka bene bivuye kuri ivyo bintu gacho usanga umwe ajyama hariya mu kindi cumba uwundi ari mu kindi cumba tutagize hari ukuntu kenshi twishizemo yuko abapapa ari bo bati ngo bakaja kurondera abakobwa mugabo ubu hari abamama bashobora no kuba byose babifise bikwiye mu ugasanga bari kwavugana n'uduhungu duto duto hari abapapa bamaze kukubwira ikibazo nk'ico cyuko hari abagore babo bagenda mu duhungu duto duto bon en fait umupapa narinda bivuga usanga yamaze kwamena max yo kumenasa gahungu urabona gutyo onye ubimenya vya abagore babivuga ko bagenda kwagenda nta papa kuko ajya nta mupapa yivuga ngo umugore wanje aramvanga kuko niwe urumva cumengo aragaye urabibona donc kenshi usanga babimenya abandi bantu ugasanga nuko mu bisanzwe ajya muri couple ikibabaza cuko umuntu mukundana yakuvanze nuko ro public yabimenye ego ubisanzwe ikibabaza nicoco amutsoka ninoze ujya urazi umuntu akorera ko ako karajyana cyane tu konsoga sanga nuko mugabo ico no bwira abantu nta utrete ingwara mu kuja gucreya ikibi mu bintu sexuel nta utreta ingwara sexuel mu kuja gukora ikibi. Bon, ok. Ugerageje kutubwira ejaculation précoce abantu bariko baradukurikirana ishobora irahera de toute façon. Birahera. Irahera byose. Nta gatraitement tubwira naho tuba birebire cyane. Bon, numva nayivutse sport encouragement mugore aho mugabo alimase babitahura alimentation saine biratomoye hanyuma nibaza yuko ikindi naco beaucoup plus les préliminaires. Namanabwiye abantu ikintu kivura ejaculation précoce no gutegura umugore ikintu kitari munsi minota 15 préliminaire nawe yatangura kuva ku meza ngene muyaga ngene mufungura ngene mutera inkuru muri salon byose ni préliminaire psychologique hama mu nyuma ngene biza kubandanya hajya iyo umugabo yitwararitse préliminaire ejaculation précoce yiwe dans un mois irahera. Voilà. OK, nta traitement médical. Wewe yari traitement pharmacologique mugabo Jesse nkunda kuyahanura ko ari imiti kuko ucuba dependa oro umubiri urafise des mécanismes comportementaux zishobora des mécanismes zishobora kuza gufasha ugasanga umuntu arakiza mugabo iyo bigiye ku muti ni gihe bitangiye kumara umwaka aho rero umuti ubukenewe mugabo nta ufata imisi yose amaze gufata umuti akona birahaca ni imenyereze izindi migirwa y'umubiri birahera hama yimenyereze kuba umuntu ari discipliné hajya l'indiscipline la créer éjaculation précoce l'indiscipline sexuelle nagani vyazaragu naganzaragu umva kuba ya ntuze ya sexe touristique peut-être muri kana ni le banditisme sexuel donc c'est vraiment ça voilà mais OK sinzi ko binusha psychique kirabaza ndumiwe nibaza ko kandi nibaza yuko abantu bamaze imisi batwandikira mu commentaire canke batwandikira inbox babidusaba en tout cas ndibaza ko muri iyi misi turiko turagerageza gusa turagira gusa kandi tutibage ko ari abantu bashavuga ngo abakobwa nibaza ko kwigisha de toute façon inge gato je ngiravuga ku izina ry'abakobwa bagira online n'abandi n'ayandi ma TV bashinga na fasoni ni bariko bakreya ubushegabo bariko batsana ibibazo bakegera ababizobereyemo ba expert kugira bafashe abarundi kwimenya bamenye ingene bivuza jewe vraiment ndabibabwiye nta gishegabo twavuze ngaha mu ntumbero gushegaba twavuze ibintu bijanye n'amagara c'est la santé hama kujabwira mubashigikire ama TV online mubashigikire mubabaze barafise ama adresse mu telefone mubashigikire en tout cas abantu ama TV online sensibiliza nawe nje nimwe ibegeranya ahantu maze kubona ko video ibona 2000 5000 10000 personnes ninde muntu arogeranya abantu 10000 na jewe nyene maze imyaka nigisha nabo ndegeranya mugabo guys aba bantu nabo gusupporta nabo gusupportinga nabo kwankuraja parce que ils osent faire ce que les autres ont voulu faire mais qui n'ont pas fait donc d'une façon positive d'une façon positive yego adazi no muri emission yabuze wimenye abarundi niko bamenze aharabira aba en secret ifana mwonguriye jewe muzoyizane muhereza abahanye bongereza ama micro urane bimeze neza voilà urakoze cyane Ben turagushimiye bien merci ego
bakunzi bacu mwari ko muradukurikirana ndibaze ko mwavyumvise mumvise ikibazo aho kiri kandi ikindi naco ukafise ikindi kibazo inbox urashobora kwandika kandi naje urashobora kunyagitika canke ego ama donc ma social media yacu tugashobora kurondera ikindi n'iyindi sujet n'uwundi muntu ajanye n'ico kibazo wowe ufise merci beaucoup mwakoze kuduha umwanya wanyu ingoma mwakoze cyane abakunzi bacu tuzobandanya ngende tuzana ibintu biba biri important kuko twasanze hari ibintu biba bikenewe gusumba peut-être gusumba kuzotuguma twiruka mu baririmbyi gusa urumva navyo bikenewe ariko hari ibindi vraiment biri important donc mushobora no kuduha sujet canke suggestion y'umuntu dushobora kurondera ati uyu muntu afise ikintu ashobora kutwigisha merci beaucoup merci